ronda gutahana muhira, okay? Urazi ko ngo amakofi zonzoga zose kakufa. Ujya n'umutama twende nani twende. Okay, ni mara ya Sammy. Okay. Khailla ni mara, okay? Muzo kwishinga abakobwa ngo uyadusubira muri Amerika n'ishati gusa tamubira vise. Stop! Khailla kubera ko wabaye umuje wishaye bishitsi wowe wose. Khailla ngiye kukurongora. Kandi sinzorongora wewe. Nzorongora Katarina. Makubwa. Umukinyi w'umupira kuri anife bamuheza gutyo. Imana nayo kuri anniversaire yayo bahereza condom. Niko iteguye kukwambika impeta. Ega niko turusha icyongereza. Yamanze icyongereza kumbya you footballer. A player. Yuviraje ko jeje kwa. Yuvira ko ajya ko jenezerewe. Kubona ari kumwe n'umukobwa ajya kwa jamani. Zokushinga indaya mbazi zo kundambiragirikako. Niko. Ukuntu njoro utamukunyiza. Kunyiza yuko nkunda vyo. What is that? Khailla. Ariko uko biri kose Jesse shaka kubuwe muhemu. Naragusezerana nitukiri bato ko ntegezwa kuzokurongora. Aslında babayı. Aslında babayı ne bir girişi de bu. Abantu beza baracyabaho. Umukenyezi Ntakirutimana Yvette ahejeje kwibarukira mu bitaro kira nawe avuga yuko iyo ataseruka ko n'umusore yamusanze aho igice cyari kimumereye nabi kwibarabara ataba ahejeje kwibaruka umwana wiwe akiri muzima. Abaganga bakiriye Yvette bavuga yuko uwo musore yamuzanye mu muduga yaje yitwa Nipo akaba yaje avuga yuko uwo mukenyezi bomuvura kuko yamusanze aho yari amerewe nabi.
What is that? Tell me. Tatanye n'ijuru n'isi Mana uri mw'ijuru. Nongeye Mana kuzingaho imbere zawe je umusavyi wawe Mana nje kugusaba. Tata ndakwingiza umpa ikimenyetso kimwe conyene Mana. N'ikimenyetso Mana cyerekana ko ubona kunzarikaye. Ndifuza kumenya nimba koko ari wowe. Tata uzumvize neza Mana. Jewe Mana ntacyo mfise noguha. Nta n'icyo mfise Mana noshuha imbere zawe Mana. Ndakwingize gusa Mana unyereke by'ukuri ni turakoze Mana kuko kino kimenyetso nyeretse data sinajyaho ntabwo icubahiro. Amen. Khailla. Khailla. hanyuma turashaka rero iki ati wowe ora unezereza muri ibyo dukora barizi atera unezereza muri dukora Niba muda tumicaye nego nzeze ari ngenda kubwira kai uzi wa kera Khailla nafise amahera kandi no muzi wakwemera neza ariko unezereza Khailla sio kutawura siku uziko nichinaza mwera wewe bw'unezere tumane nawe agusha ufate nabo kunye si byiza pe nabazikara wowe muri munsi bazara uriwo kanyaro wamara ushinde nuko kumyinze Ogete ngo mbuye hanze nachikwera mu Khailla basi ngori kibuno bana bya mu nawe aho ngenda kubwira ushikana wona kandi tumwa kera
baguze ko. Oya, twe ntabwo turi amakashi. Twe turihira kuri BUJAPAY. Kutavuze Ya kuri BUJAPAY. Ni ukuvuga urafata telefone yawe ukajya kuri application hanyuma ugaskana kode amukaturiha. Oui mama. Ya mama woraba urukundo rwabo ni hatari. Kandi baguma bafatana mama. Mama mukuri sinkubeshe basigaye bakundana vyatari. Ahubwo je nkatangaza nipu ari. Ari hose bari kumwe ba pom. Si bari ukumvangira mu bintu. Kuvugira mu telefone. None ukumvangira ndi kundavugana na Mary. Mama nyoraba mbyukuri imagine. Indaya mbaya. Ni kagahungu kadakura. Ni makakuruta. Sawa. Kandi ujya mukobwa ni indaya. My God. Sawa mama. No. Jena ni indaya mbaya mama. Mama, jena tangazo ingene tuambi shati. Ndatangazo ingene nipo aguma mfatana indaya imapepe mbaya mapepe. Shambenge. Mama mtukuri mama. Uja ni passepartout. Shangingi. Mwaeze. Baba Barasenga. Mama. Ndabizi uko mugira muravuga nabi. Aba bahungu uyu arakumvuka nabi uyu. Ndabizi uko we nimba mugira mararyamana, nimba mwararyamanye. Uyu baryamana. Ego. Mama ndagutahura, okay? Sawa, ego. Nakubwiye urabona. Ariko byukuri mama nashaka ndakubwira. Umukobwa nakunze ntabwo ari Khailla. Je nakunze Katarina. Kandi ujya Khailla muyumvira. Siwo je nakunze. Nimba ari maraya ego ni maraya kuko ni Khailla. Kuko ni Khailla. Ariko je nakunze Katarina kandi Katarina aracari vierge. Indobo base. Yani kindi. Ngiye gushingiranwa rero na Katarina. Kandi mu minsi za nabaye invitation. Ahiye. Mama namaze kuvuga yuko mu minsi mike cyane umukazana wawe Katarina ngiye kumukuzanira. Bandaya mumubwire ko ari maraya umubwire yuko isi yose mumubwire ko amaze kuryamana n'abantu bose ari bose. Aguma bivuga uyu, aguma bivuga byose. Mugabo mumenye neza ko mu ndwi zibiri tugiye gushingirana. Kandi invitation muce mugira musoze mwebwe nyene. Sa? Mutamwe kuzitanga. Are you serious? Hey! Are you serious? Ugatongira umupare. Hey! Mane reka kagatipe nari skwari ibintu by'uburofu. Kagomba kagire mariage. Imagine! Kagomba kagire ne mariage na bitch. Maraya, mapepe, Shambenge. Oh my God! Shangingi. Hi! It is dying. Ni diamond. It is dying. Ya jambo shore ni hatari. Boss. Yenda yibizi safari mwe. Ibisi birato je ikirato nakuzi. Ikirato nakuzi. Chare premier uzokibona. Nagira ngo birato zakora. Twara hariya kuga. Ibyo si birato bro. Urabara abantu bizani. Ibyo si birato. Nubwo mutwambika si wewe. Itari kimwe kuri picnic. Nzokubura. Je nakubwiye tusinotira sinda uzomfatira wewe. Seruja. Mana dusenga tutabona. Ya mu vacances. Basi. Sinio. Uyo kwe. Hakuna natangaye. Ewe aho. Ndababwira. Ndabiyamwe mwese. Numuto so kutamla numuto. Cha oya we karabaye ivya byaramenyekanye. Wewe. Nkusoba mu soko. Nuyu muntu naco yanze. Bro, wavuye muri Amerika uzosubirayo n'amaguru. Wewe. Yego. Umvite ndababwira. Sindira pizza. Atosubira ntwara taxi pero kandi bibi. Umvite ndababwira basi. Umvite wasije Let's go. Umvite ndababwira. Umvite ndababwira. Just sindi ndaya. Murano.
kandi wowe nyene biso si uyonde nawe wa muntu ngo urukundo Nkora kanata ivyo wawe ntawe utabizi. Nawe nacho hanze. Azosira muri Amerika n'amaguru. Nikinga. Ipu. Agwe ni mutufire. Marugenda. Waramenyekanye muso wa muso. Yaronse gasha. Aho nacho hanze. Ndagusezeye. Emwe. Usahanya tuvugana. Yego. Ndiye hano ajenye. Urumva ubuje nsigaye nk'uhagarariye umuryango. Nipo niyo mpungu ufise wenyene. Nta kuntu rero yoje kuzana imaraya mu muryango, ntashobora kurongora imaraya nk'igikunda. Yobaje kuhona umuryango. Atuzanira ibigwara, ibipfuye nabi. Ubu rero ikintu ushaka ni iki? Bazi ikintu ushaka kunkorera. Urabingene wica akajya bakobwa. Sa? Mama kuko nakazi katoroshe cyane. Urabe ingene ugerageza iyo mahayaje ntibe. Nimba ukora iki ntaco nzi. Mugabo ukora igishoboka cose. Mahayaje ntibe. Yabajya ba. Sa mama ndavyumva. Igikenerwa cose umbwire. Reka ngirageze ndabigusezerana reka ngirageze. Sawa murakoze. Kuriki mama yahisemo abarije nkora kano kazi. Khailla ndamukunda cyane. Kandi cyane gose. Mugabo ujya nawe ni nk'umuvyeyi wanje. Yamfashije kuva ndikiri mutoya cyane. Sishobora guhemukira mama wanje. Kubera umukobwa. Kizobanza umuti. ndishimye cyane ko nabitavye ubutumire bwanje narebe nukuri hama dadi nundi banita Khailla nkaba ndi umufiance wamuhungu yakutababwiye kwibaruka umuhungu yantwaye mu modoka ngiye kwibaruka bantaye kwibarabara umutaximeni umufiance wa yego umufiance wanje naragaragaje basi kugira ngo ndabura bine mu maso kiriya gihe nari merewe nabi by'ukuri sinabasha no kumuraba mu maso basi iyo nza kumubona byose nari guhura nawe nkamumenya nkamushimira urashobora kumuza nawe basi kugira ngo nze ndamushimire basi oya nugiye kubatukora ico siko tuza gusa hanini impamvu nagwamagaye kora gusaba ikigongo ikigongwe dadi nshoko nabo impamvu niko ndavuga ujya munsi wari umunsi wa birthday yanje harabaye ibintu ntari gushobora gutabura muri bya mwanya nyine kuko hari abagenzi nari ngomba kugaragaza umurezi wanje turi kumwe n'umufiance wanje ariko yahashitse kandi nta kundi kuntu arifise ndabigira namunde kuri telefone ndamubura cyane hose ndabura ntamenya impamvu aribo bari kumbwira gute twese tumurindiriye hama ikintu nyamukuru kirushikiye nenda guhamagara nuko ndimo kugira nayaje ariko kandi
bivanye yuko abagenzi banje fise sabiterwa twagenda ibintu byinshi sinifuza yuko namwitegirwa n'umwe arimo jewe no kwizera kimwe gusa nanifuje kukumbera amarembo marene wawe uvyemera kandi ubiremerera ngusavye mutamenyereye ariko bwa ukuri ubiyumva amahoro jewe nyemerera gusa savye ikintu gikomeye ndabiti cyane niyo mpamvu nabonye ko bishoboye ariko ndajya yitwa gute kwanza yitwa nipo okay rero kubwa nipo kubyiciza yankoreye ikintu cyose nosabwa gukora kubwiwe nukuri no gikora inzikariwe ndiko ndagikorera no gikora hamwe n'ivyo rero ndakwemereza kubera amarero urakoze cyane kandi sure azogerwa neza ko ari ndakwinginze cyane imbabarire ndabyo nakoze amakosa uri kwihanganira ntacyo mfise mvuga ego nagenda n'abantu benshi nja mu bitandukanye ndara amajoro mabwate ariko kwasuye kandi kunyegere tukasura ko mu rukundo ukemeye ko tugira mariage nukuri ndakwemerera sinzosubira nzokubaha ngendere ku mategeko yawe ndazi yuko bitaguha icubahiro abantu bagenda barakubwira yuko usohokana n'imaraya sinumva uburyo no gusaba mu kigongo ndakwinginze mbabarira Khailla Katarina ndabona kubwira ko je nta kibazo na kimwe je nawe dufitaniye ikibazo gusa je nava mpura naco nibyo uzosura kandi kumbabaza bwa kabiri abantu bavuga ati kugwa si bibi babwe ikibintu kugwa ntubyuke urakoze ndagukumbuye cyane ya bino bihe narabirota cyane ndafise akabato Khailla mbwira niki ufise ikibazo ki just be open byashitse ndatwara inda okay ariko umwe inteye yararahiye avuga yuko nuyikorora Khailla ushatse kuvuga ko wakoroye inda oya nukuri nabyo nakoze narabyazi ariko nabimwemereye ko ngiye kubikora kuko yarampaye amahera ndabimwemerera kugira ngo umva yashaka kugira ngo uyikorore cyangwa amafaranga yo kuyikorora yego no warayikoze no Khailla warakoroye inda oya nukuri aha kuko yari yarahiye ko ntashobora kwigumana nshafata umwanzuro wo kuduga ruguru okay ndahirira ruguru ndaca mu bihe bigoye cyane umwana aravuka mugazi nabona yuko ntashobora kumureba ndarabivuga uko nobigira ndabura nshafata umwanzuro yuko niga ukuntu nomutwara mu irerero n'ubu niyari
ariko umuhungu ntazi yuko mwana ndamufise. Uwo muhungu ni nde? Sinkeneye nuko usubira kumuvuga. Okay. Khailla. Ibyabaye byarabaye ntabwo dushobora gusubiza ibi inyuma. Okay, taba. Reka kurira, umviza Khailla. No, listen to me. Umviza. Ibyabaye byarabaye Khailla. Ntabwo dushobora gusubiza ibi inyuma. Kiro umwana yiga mu kangahe? Ufite imyaka ingahe? Umwana yiga mu w'icenda. Umuhungu cyane umukobwa? Kobwa. Okay. Yatwaye mariage. Listen to me. Se wowe ninde? Se warabizi ko se wowe ninde? Sinkeneye no gusubira kumuvuga. Sinkeneye. Okay, it's okay. Friza Katarina. Okay? Nta kintu na kimwe umuntu umwe gishobora kudusubiza inyuma. Ku munsi w'ejo nawe tuzokora ubugeni. Icyo tutakoze cyangwa icyo twadutegekanye gukora imbere y'ubugeni ntabwo gisohoka kibaye. Gusa ndakwemeye ko ubugeni bwahera. Tuzakumuzana umwana wawe. Wavuze ari mu irero ry'imfubyi. Hey. Ari mu irero ry'igiteka. Waye mushobora gushira umwana afise umuvyeyi akagira nase ushobora kumushira mu irero ry'imfubyi. Okay, it's okay. Nana kimwe. Sogera kumutora inyuma ya mariage. Dusa tubane hano. Okay? Akunda cyane. Gusa nubwo wase kumbwira se wo mwana ntacyo nzomubera umuvyeyi. Mama, ndakora kandi urabizi ariko siniko natahije niweje kumbwira. Aha nzi ko ndi mu kigo c'imfubyi. Ni mu kigo c'imfubyi cyanze kuva nkiri umwana kandi ngaha hazi imfubyi. Niwe kumbwira gute ko mfite mama wanje. Mama wawe yaraje arabikubwira. Kobwa wanje Zore. Uyu ni mama wawe. Sa? Uyo mama wanje waje. Mama Zore. Nibiwa. Jemere mwana wanje. Yakumura sindakubuza. Ndatuye gutahura. Nikigoye gutahura. Ko uri mama wanje wewe. Nsikigoye nagato. Kuko mama wanje afise n'umwe wenyine. Uwandi n'uyu. Nta wundi. Ndavyemera. Navyo nakubwiye ntuhore. Navyo nakanye. Sivyo. Nakuzanye ngako nzi yuko ushobora kubaho. Zoe. Gerageza kuntahura. Sivyo nabikoze. Nakubwiye ntusuye ko nkora. Ivyo uvuga byose bivuye. Ariko rero ko nkora. Okay. Urabona wanteye ndaje. Yarasabye ibintu bigoye cyane rwose. Yarasabye ibintu George ntashobora kubahuka kubikora. Yagusabye iki? Ndadura cyane muto. Oya. Mugabo. Kakumbura. Zoe. Yaranenda mugabo. Aransaba ibintu bigoye ko nakora yewe. Ariko naragize ubwenge ndaza kurondera ubufasha hano. Barakwakira. Uzana mu mfubyi. Ntari imfubyi. Shawa nimburinde ntabwo ndakuzi. Sinzi yuvanze ujuba. Ariko iyo ndafumu yikora kunzana ngahana. Baza amarira narize. Amajona yanyicaye nzi ko ndi imfubyi. Ko nafise mama wanje. Ko nafise papa wanje. Ibyo ni shaka gutarana gatoya. Zoe, uvuga uko. Namwizeye cyane. Kandi ndazi yuko nubwo warira araguca amarira. Naza gusina nyamyamuza kwa ndamushina cyane yabaye nka mama wanje. Kandi n'ubu niwe nitama. Ko yawe sindakuzi uje ntazi yuva. N'ushaka kwemera ko mama wanje wewe. Ninde muvyeyi kwa gutumwana. Akiri muto akamudana akava yivuga imyaka yose igahera. Ariko ubonye nako dusakunda bare bose. Nishobora gutanga. Urushira n'uzowe. Noroshiki. Sishobora gutabana gatoya. Ngize ndakubwira umugore we ntazi nyumva nanjye sinzi niyo duturuka. Uravyumva? Je sindi umwana wawe kandi sinzopfumbaye n'umwana wawe. Rero nakubwira gutakaza umwanya uwo nzi kayo mama wanje ni wenyine kandi waje kuba mama wanje umusanye yakaje nzomenya yonje. Nawe rero kugira ngo ushaka wikiye. Je sinzopfumbaye n'umwana wawe. Zoe.
Yeah, brother. Yeah. Wait. Ma uyu musuru mwami brother. Yes, Maniga. My own. This is your chef. This is your freak. Man, ntuze wambaye ibutura. I say don't kwambara ibutura, okay? You convert me you. No, numara. We mureke, cyatubwira protocol. Gasore. Ico cyongereza ntuzo kukivuga muri mariage. I don't see some. No, anija moto nuba. Ndaza gushaka gutambukaho cyane. Reka. Hani kujya babuze. Phone. Ni sawa. Ni sawa. Uraba sentire, murabire sentire. Jewe neza hanyuma bumeze baheje waje gusuka. Make up nze ntugire byinshi shushu ntugire byinshi. Sentire. Nenda kuri telefone Gasore. What are you doing? Hey! No, sorry. Nakora baheje kwandika. Kira ningo gaba. Imodoka yabanze gushika. Ujaye ndabwira tujya mu nje sinje gituma mu telefone kwe. Shukuru na mu telefone ya Joki yaje. Ntaraza. Nibaraza. Hinge. Kandi just mu nyinji yaje. Socks. What are you so? Gasore. Murabire socks. Rindi. Agenda gahora. Benda kubaza. Ushaka kubanduka takusoma kandi. Ubunyene we nawe. Oya tinzo kubanza kuza kumusoma. Nta ntwaro kunyene. Sivyo? Ngira ikibazo gusoma. Hello? Khailla. Maiki, Khailla. Khailla. Come on, Khailla. No. Khailla. Ugera urateguwe, okay? Everything is okay. Yabaiki. Come on. Khailla, don't joke. Khailla, ntufyine, sivyo? Khailla, vyuka, please. Ndakwinginze, sivyo? Ego, ndajeme. Uragira ibintu byinshi twacengeje nawe. Yaba byiza bibi byose byaranya kijya gihe. Niyo mpamvu abakobwa bavuga ko mukunda Amafaranga. Ubukwera nipo ari come from. Niyo umutima wawe ushusha kwa nipo. Ndabwira ikintu kimwe. Uririnda cyane. Ninde kubwiye ko nipo jewe dukundanye kubera aja bahanze. Urabanza. Nipo. Yarwanje kuva kera. Hamajewe. Wewe. Abakobwa muri bagira ningo. Uribagiye amajambo wari umbwira ko nkunda. Okay. Hamikindi nacho. Imisi yose nazangaye banye. Sinashobora kumara iminota 2 utaranzima. Ubu ndaje tumaze umwanya munini two turavugana. Nta no kumbaza tufatike. Sorry. Wibuke gusa kugira umuryango wacu. Basimbwira ushanda kuzana. Naraye nawe shaka amazi z'amazi gusa. Amazi. Yes, ejo nanyoye cyane zamvuye. Zana amazi. Amazi? Yes, amazi. Okay. Kandura cyafise yashusho nyine. None kubanzi none basi ndakukora ijya nyuma base ejo kukundaze. Waranginisha just
mama we. Wagize bisusu kuva umenyanye na nipo bisusu. Ikintu vyuko mbe kubarya ari kunywa amazi. Yuko naraye inyoye nyinshi cyane. Je mbwa nisigaye nibasha ibati. Wawe murokore. Oya, je uraje umusindi mutoga. Wow. Nifera mutisha. Nipo azova kubuza no kuvugana na je. Hama, okay. Ndagushimiye cyane mu byukuri kuri kano kanya wamaye. Nakindi kintu nagomba ko tuvugana. Kugira ati uyumva amahoro. Kandi nje kugufesita. Welcome mu muryango wacu. Thank you. Kari mu muryango wacu. Uragenda mugiye. Ndakuye surprise. Wow. Hama n'ikindi nacyo gusa. Sinifuza yuko nipo tuzomubabaza. Ni waza hajya mu rugo. Witware nyene nk'abantu tutigeze tumenyana. Byarahetse. Okay? Ndashaka ko ubaka neza. Kandi uratwona ipo yari yambwiye kuri sare mu bya sare muzokorera ko ejo Rwanda. Okay. Oh my god, nta mayinite mfise ngana ahantu hafi badaneza mayinite. Ndesha nkumende. Ariko ntari hafi. Please. Okay. Numuntu kuri sale. Sonzanira gira ningo kugurira sale ndamu. Okay. Oh my god. Ego. Sammy. Yeah. Yes, message mbonye. Okay. Merci beaucoup kandi waburiye. Ya 5 ça. Okay. Oh my god, yarazimije telefone reka ncengera kumuraba ntacho. Ugerageze. Ndaza kumufona. Ahubwo nyene urashaka kumeza aka cheers kanyuma. Kuko I know yuko uyu munsi wa nyuma. Cheers? Yes, cheers ndi ukuntu twazihana akanyuma. Wow. No, niko Mama Lucy mtarajiwa. Mama Lucy. Amazi yanyu ameze fresh. Mama Lucy, ejuzo uberewe. Ibyifuzo byanje nawe nifuza yuko kijya kibanza nipo. Ejuzo kwicaramo. Yaba byari gukunda nje na kwicaramo. Waberewe ndazoberwa sana. Okay. Ndanuni. Izanene kumurava. Merci beaucoup kari mu muryango wacu. Mama Lucy kapendeza. Kapendeza. Asiyola. Bye Mama Lucy, mapende. Mtoto. Mtoto mkali. Khailla, no, come on. Hamagara muganga. Where is my phone? Your phone? My phone. The phone is where? Is here. I have telephone Sammy. Amazumwe nyungana gutabura. Khailla, umeze neza? Yes. Oui, ndinga Khailla. Just relax. Uruka umunsi wabwira Sammy ati nturende Yes, ndavyibuka kandi warabikoze warayikuye. Oya, nonokuye. What? Sa?
Nacinduka ruguru. Nacinduka ruguru. Umwana. Yacenda mushyira mu ndorero. Hey! Umwana wanje jewe? Mwiboro rya he? Come on, guy. Mwiboro rya he? Oh! Ay, mama, my bro. Umwana wanje. Kaya, please, mjira umwana wanje. Please, come on, I beg you. Hey, mama. Why? Come here, why? No, come on. Khailla, please. Khailla. Oh my God. Khailla. What is this? No. Mama. Khailla. No. Come on. You take his eye out. Ambara nakuja kuzurabaza sorry okay Amerika iraharawe no sorry please ayambika you don't worry no ayambika ngaha sorry please ikibazo biragenda neza igikima nifata nije na ushobora gitandukanya kandi mani fatanya na super glue original yo mu ijuru nawo tandukana mu kaso kwisi stop please No. Khailla. No. amaze ko ushobora abantu ngaha igine iragufitinga uraboneza cyangwa tugine bya bien Sammy Hey. Sammy. Allô? Oui, Sammy. Bibi meze gute? No. Wamubonye? Khailla arapfuye. Sa? Arapfuye. No! Why? No! Sa? No! Unataka? Wewe, umba. Mama yangu kule Khailla kubakera na mbele yo mwana. Kana kule kibya kasozi kazombira ko bisumwana. Please, Khailla, byukumbwire Khailla umwana wanje ari Khailla, please. Byukabasumbwire umwana wanje ari. Ndashaka ndagushimira cyane ku ciza wakoze. Thanks drama. Mama nawe ndabashimiye. Hama amahera yawe narungitse kuri BUJAPAY. Nitike jani ndaza kuyabona kuri BUJAPAY TV. Nego nitike jani kwacha afata indege yihuta. Kuko nipo. Mama
gihari ipone tuzi n'ahantu yagiye bigisha ntibishoboka ko aza kuza sa ndabize ntimunze kuko n'ijyambere nje ngaha nagerageje kubaza ahantu hari kino kigo cirerero ariko kugira ndahatore byantwaye umwanya kuko ntabwo nari nzi izina ryaho ariko nagerageje kubaza na bahanyeretse rero jewe nitwa Nipo nkaba nanje kuraba umuntu mu bana hano barereweho sinzi ariko ko yoba hari ni umwana w'umumama yitwa Khailla ariko nyamwana ngo yitwa Zoe sinje sindamuzi nuko nabyumvise gusa mama wari bambwira kuko ubuzima bwa mama we muri kano kanya ntifashe neza n'ubwo kuraba umwana umuronderera iki umuronderera neza mbarira basi mama nimba naje ngaha kumurondera Zoe ntabwo ndamuzi yo mpamvu atakibi na kimwe ndamuronderera uretse yuko mama we wakiriho mama we no twaguma tugirane nawe ubukwe twaguma tubane Maria kuri mariage ariko mu nyuma kuri mariage yavuye agira ikibazo ubu ari muri koma ntituzi ko ejo azobyuka ntituzi bisigura yuko umwanya n'umwanya arashobora kwitaba Imana rero ko nari namusezerane yuko nitwamara kubana nzuza gutora umwana wiwe tukabana nkamurera niyo mpamvu ntifuza yuko umwana wiwe yobandanya aba hano mu irero ry'imfubyi aze tubane muhira ndafise inzu nini hanyuma nzoshobore kumurera ubwo nzoba ndiko ndashikana isezerano nagiriye mama wiwe hano rero naje kumutora ikiguzi cyose kizagusabwa yuko ndamurihira ndazabugitanga ngabwira ndamujyana Zoe mukobwa wanje Zoe indira gatoya muraka